Banje gusubira kubaramutsa mwese muza kunkurikirana mu mwihwezo wo kuraba ingene twogarukira ururimi rwacu rw'ikirundi. Umwihwezo uheruka nari navuze ko Imana iba muri mu muntu uwo ari we wese, umwe wese afise Imana bagendana. Rero iyo Mana yaraduhaye ububasha bwo kwita amazina abandi, kwita ibindi biremwa yaremye, gutora amajambo dukoresha iminsi yose. Muribuka muri ayo majambo nyene ariho Imana yashikirije ivyo yaremye icifuzo ariryo shaka ryayo. Iryo naryo mu batavyibuka neza, murazi ko Imana yaturemye idushira aha kw'isi kugira tubeho mu munezero, mu mahoro, kugira tubeho ubuzima budashira. Rero iki ni icigwa tuzogira hanyuma. Mugabo ico nashaka kuvuga na cane cane ni ku mwihwezo nagize ejo. Naravuze ko twotangura gushira isoni tukaza turavuga ikirundi uko kiri, tudatinya, tutahisha abana ivyo twumvise, tukabibabwiza ukuri. Niho dushobora gutera bimwe twita gutera imbere. Mugabo jewe ntovyita kubaho, gushikira ubuzima budashira Imana yari yaraduteguriye. Rero mu migenzo y'abarundi gushira isoni, urumva benshi babifata ukundi, babisigura ukundi. Hariho abafatira ku bintu baba barize ngo muri Bibiliya, cane cane ku muntu wa mbere Imana yaremye ariwe Adamu na Eva. Avuga ko igihe bacumura, igihe barenga ku vy'Imana yari yarababujije, ngo bararya icamwa kiri hagati mu murima aho yari yarabashize. Urumva ico camwa ngo bamaze kukirya, baciye basanga batambaye, batangura kumva isoni, binyegeza Imana. Imaze kuza ikababaza igituma, Adamu avuga ko, abwira Imana ko umugore yamuhaye ariwe yazanye ico camwa arakirya. Umugore nawe agize aramubaza, umugore acabeshera inzoka ngo niyo yamwoheje ngo bakirye, ngo kugira bazoce bagira ubwenge nk'ubwayo. Rero murumva, nibaza ko ivyo naho twabibwiye uko, umuntu agerageje aho uteye ubu ukumva ivyo bintu kandi ukabona ibintu ingene bigenda, nibaza ko woca ubona ko inzoka itigeze ihanura Eva ngo bakore ico caha, kubera ibikoko ntivyigeze bivuga, ntaho vyigeze bivuga. Ivyo ni vya bindi twabonye ko bwo bari ubwenge. Umva iyo umuntu ashaka kubesha arakoresha ibintu vyose kugira yisigure. Iyo afashwe rero uca usanga agiye kugira uwo abesheye. Rero muri ubwo bwenge, kubera bari bazi inzoka itavuga, urumva biroroshe kuyibeshera kubera yoyo ntiza kwisigura. Mugabo bakayoberwa ko Imana iri muri bo, izi ivyo umwe wese aba yapanze. Nico gituma rero utokwirigura urata umwanya ngo ubeshe ikintu, kubera Imana iri muri wewe, irakumva, irakuzi ivyo uriko urategura. Rero ikubajije ntiwokwirigura urabesha. Rero ivyo vyo kuvuga ngo basanze batambaye, n'ubundi Imana yari yabaremye batambaye. Nta muntu avuka yambaye. Urumva ivyo ni ibintu, urumva ivyo nivyo vyerekana
ca gicumuro ingene utangura kugira iyo soni ukumva uramaramaye n'ibintu wabeshe wakoze ubeshe. Mugabo iyo wavuze ikintu c'ukuri kibaho nta soni ushobora kumva. Umva twebwe abantu muri iyo migenzo y'ikirundi tuca tuvyumva ukundi tukabona nk'umuntu atambaye ngo washira isoni nishira soni canke uwuvugisha ukuri byose ngo nta soni agira yarataye ibanga. Urumva rero ibyo bikaca bibandanya bitugarukana mu guhiga kubesha kurondera ibyo tubesha. Urumva iyo ni imigenzo dukwiye gutahura tukayivamwo. Kuvuga gushira isoni si kuvuga kutambara byo murumva ko n'Imana yaturemye tutambaye, ibyo sivyo byo dutera n'isoni. Ibyo nibaza ibyo ko tutobishingira ko cane, kubera umuntu iyo amaze kugira isoni mu bisanzwe nuko hari ikintu muri we nyene amaramara nkamwe kubera yagize ikintu kitarico. Mugo umuntu atambaye impuzu yiwe akumva nta soni agira, sinumva igituma uwundi yoza kumva isoni mu kibanza ciwe. Umva rero ivyo ni ibintu mu gutahura. Aho navuze gushira isoni si ukuvuga ngo urumva nukurishira nyene ntitwumve ko dufise isoni, kubera uba uzi wabwije umuntu ukuri ataco wamurengeyeko. Rero muri iyo migenzo y'ikirundi urumva turakwiye, hari ibintu dukunda guhisha abana, ugasanga muri kazoza kabo bagiye ugasanga barakurikiye ibintu bitari byo, ugasanga baricuza mu nyuma. N'umuvyeyi ataba yarabishize yaramubwije ukuri ubwa mbere, nawe nagasubira akicuza. Rero nico gituma mvuga nti twoshira iryo soni, kubera iyo ubwiza mugenzawe ukuri aho nta kibi kiba kirimwo. Urumva nico umuntu yokwita gushira isoni. Naye ahandi ho sibijya tubona ukungu wambaye akantu gato mubona ishira soni ibiki, uko n'ugutahura nabi gushira isoni icarico. Urumva nukumva kudagira isoni mu vyo uvuga, kubera uvuga ibiriho. Sinumva rero nk'umuvyeyi atohanura umwana wiwe ingene ashobora kwifata, kumubwira ibihe vy'umwigeme, sinumva kumubwira ko ubutinyanka ingene bumeze n'ibiki. Ivyo ko ari ivyo nibaza ko atari ikintu dukwiye kugarukira tukavugisha ukuri. Niho usanga uriko turavuga ko turiko turatera mu gihugu, turiko turafasha mu gihugu rya terambere tuvuga. Niho dushobora kurishikako dufise abantu baticuza mu byo baciyemwo muki. Ubu nuko benshi usanga twaciye muri ibyo bintu byose by'ingorane, kubera ya migenzo yagiye iratunyegeza ibintu twategereza kumenya tukiri bato kugira ntidushikirwe n'ingorane muri kazoza. Nico gituma ubu twohindura tukaza turavuga ibintu ko biri. Iyo mvuze nko guhindura imigenzo itariyo, si ukuvuga ko ngo mbashatse gusubiza imigenzo y'ikirundi inyuma, uko si kwisubiza inyuma, ahubwo umwe wese muri we niwe yategerezwa kumva ko ikintu agiye kugira ko ari yumva atasoni co mutera, kubera nico nk'ubu nko mu migenzo y'ikirundi bijya nyene byo mu miryango gufasha, nko murazi koko kera ijya migirwa yose bagira hariho ico yasigura, hariho ico yabishaka.
kumenyesha nimba ari umuntu batwikurura dufata akarorero gutwikurura cari gifise ico gisigura mugabo ubu umukobwa azi ko atari muri urwo rutonde rw'abakobwa bategereza gutwikururwa kubera gutwikururwa ntibyapfa kuba ku mukobwa urabona ubu muragira ibintu by'ubugenzi mukanabana uko iyo migigwa ya mariage yose itaraba urumva rero ibyo umwe wese niwe yohinduka akumva ko anezererewe n'ibyo arimo nimuvuga ati jewe narigeze kubana n'umuntu tutarabana ibi bita mu mategeko urumva kugira mariage rero ubukwe rero nico umwe wese niwe yizi niwe yovuga ati jewe kubera iki kintu ntagikurikije ca kera ko ntiyifashe ngo ngende kubana n'umugabo nk'irisugi jewe rero ntimuntu wikurure si ubutungane si leta uko tuyita leta mugabo je ndayita ubutungane urumva si ubutungane buzoza kukubwira ati wewe utegerezwa gutwikururwa kubera bobo bakurikiza amategeko bashizeho y'ingo n'imiryango mugabo umuntu umwe wese niwe ashobora kuvuga niwe afise uburenganzira kuri we kwera Imana yarabuduhaye ukavuga ati jewe kugira mpa icubahiro Imana cankwe iyo migenzo iyo migigwa y'abasokuru jewe ibi gutwikururwa ntibantwikurura kubera nagiye kubaka ntakiri isugi uyo abahaye icubahiro wa mugigwa w'ikirundi akabahaye n'icubahiro Imana kubera ivyo ntibimutera isoni kubera yarabigize kumbure kubera atavyigishijwe canke yavyigishijwe nabi mugabo aho niho n'Imana ishobora kumugirira ikigongo naye handi ho ubu benshi bavuga ati reka twigirire imbere ya mariage tutaragira ubugeni reka tugira ivyo dushaka nihagira ko tugira ubugeni tuzoca tugenda dusaba ikigongo Imana ikitugirire uko siko ikigongo gisabwa Imana nikugirira ikigongo gutyo mugabo wa wundi yashize isoni akavuga ati jewe umugenzo ntungwiriye uyu wanje byarashitse urumva ubu Jesse ndawugira uwo ni wabahesheje icubahiro ya migenzo y'abarundi akaba ahesheje icubahiro n'Imana kubera ntiyashatse kunyegeza ibyamushikiye naho kumbure bitamushikiye bimuvuyeko urumva naho shaka ko dutangura amajambo uko ameze tuyakoresha uko ameze atari kwa kundi kuguma duhatiriza ibintu urumva hariho ibya kera vyiza n'ibindi byari bibi ivyo nivyo dukwiye kunonosora neza hanyuma ibifise akamaro tukabifata hanyuma akaba ari byo tubandanya navyo nayo ibindi tukaza turabikuraho mugabo ibyo byose bizoshoboka hamwe umwe wese abitahuye akagira ikimwerekeye kubera nta mategeko azoza abona mu mitima y'abantu bose umutima n'uwawe n'Imana y'uwawe niwe uzi ico Imana igushakako rero nuguhindura wewe ukaraba ati jewe iki kivuga gute Imana igishaka gute mugabo ivyo tuzobigarukaho kubera Imana iba muri wewe rero iyo ubaye washize isoni ukumva nimba ari itegeko yaguhaye
mugabo itegeko ryoryo kenshi imana yaduhaye ni rimwe ikiturema. Ico ni umwihezo tuzogarukako kubera uratandukanye n'ivyo vy'imigenzo yacu. Mugabo kumbure hariho benshi bazimira kubera nyene iyo ivyo bigishwa kuvyerekeye imana ngo yaduhaye ivyo dukora byose tukayibeshera ko ariyo ibiduha ikiziki. Ivyo sivyo. Ivyo ukwiye kubitahura ukayisaba kubera iri muri wewe ikaguhishurira hanyuma mugabo murazi ko hariho abigisha benshi baje biyita ko bakorera imana n'iki. Rero ivyo kenshi hari aho usanga harimo inyigisho zigenda zihubisha abantu ugasanga bajya n'umutima kubera ntushobora kuvuga ntibashobora kukubwira ko ngaha ku isi ari urugendo ruhera. Urumva upfuye ko ariho uzoja mu buzima budashira. Urumva ivyo n'ibintu kubera ntiwosubira no gukora neza kuri ino si kubera ubuzi bakwigisha ko isi itegerezwa guhera. Aha ari urugendo rutonya isi gahera mukaja ngo mu buzima budashira. Izo ni inyigisho nyene badashobora no gusigura ico zisiguriza kubera nta urapfa ngo anagaruke avuge ingene vyagenze. Rero fata uhindura isi ibe iyo paradizo kubera niho imana yadusize kubera turi kumwe. Rero tugabanye ibintu byo gufata ibintu acaco vyonatumarira hanyuma tugumane ivyo bintu bifise insiguro. Naho imana arumva yaduhaye uburenganzira bwo gutora amajambo bwo gukoresha. Umva hariho rero amajambo usanga twarakoresheje kubera abatekamitwe bagwiriye ubwo buzima bita ngo n'ubw'isi kumbure bwabagoye ukaca usanga bariko baragerageza kugira amajambo yo gushaka gucinyiza abandi canke kubaka utwabo kugira baronke ingene babaho. Ni ayo majambo nyene dusanga dutegerezwa kuza turaraba ko agikenewe mu migenzo y'ikirundi, akaranga k'ikirundi, hanyuma tubihindure bije ku murongo, ikirundi kigire insiguro yumvikana ikwiye. Mugabo cane co nsavye hariho twebwe abarundi nyene umwe wese ku giti ciwe niwe ategerezwa bimwe kubihindura. Ntituzorindira abo twashize imbere ngo turongore ko aribo bazotora inyishu z'umwe wese. Ivyo ntibishoboka. Hariho ivyo bajejwe bashobora guhindura byo mukara nk'ibiranga mu biranga igihugu. Hariho ivyo bashobora guhindura bafitiye ububasha. Mugabo guhindura umuntu umwe wese ivyo nibaza ko ari wewe uraba ugashobora kugira ico uterereye mu kwihindura wewe nyene. Hanyuma tukabandanya tugarukira ya mico y'abantu. Mvuze imico ni ukubera ari Uburundi ari ibindi bihugu byose Imana yaturemye co kimwe, mugabo iraduha imico itandukanye. Rero iyo mvuze imico mba mvuze ikirundi n'izindi ndimi z'abandi zo mu bindi bihugu. Umva ivyo
mugabo intango ibanza kuva muri wewe nyene nyuma igashika no ku bandi. Rero ntitubandanye tuza duhisha ugwaruka. Twebwe dushobora kuba twaramaze kuyoba, murambabarira, kuyoba ni Kinyarwanda, muko murazi ko twari turi bamwe kera. Hariho amajambo usanga dukoresha kumwe. Urumva hariho ababa barazimiye kubera inyigisho zibi, rero abo twozimuruka. Mugabo abakiri bato tukaraba ntitubashire nk'uko twebwe twazimiye, kubera hariho abantu uhora wumva ati natwe uko twabayeho n'abana bacu niko bazobaho. Mugabo ukibagira ko umwana wawe arafise Imana yiwe ico yamuteguriye, igituma yaje Imana yiwe iramuzi. Mugabo wewe umureke, Imana niho uzowihaye icubahiro, yikorere wewe. Nkuko hariho abavyigisha neza rimwe rimwe, wewe ntushobora kuvuga ati jewe nije nshobora gutunga umuntu, kubera nawe utazi ejo hawe ikikurindiriye. Rero ivyo twovyikuramwo tugaha Imana ca cubahiro, tukayireka ikadutunga nkuko yari niyizi ico yari yaraduteguriye. Rero uno munsi mbona nogarukira ngaho, ibikurikira tuzovyigira hamwe. Ndabifurije umunsi mwiza, abandi ijoro ryiza.